je no kumena umutwe jewe ntuwunzi urahinde zigera mu kanwa abana banje barayibisa nawe rengura umugabo cyabashije umugabo mbe ndakubwira madame ikibazo wagize wagwanye intambara kutariko aho kugwana mu mpe wagwanye mu mubiri bavuze ngo zani 150 150 oya muvyeyi nari mfise 100 naje nitwaje 100 mwo ntabara n'ukuri wewe nkaguha mission urazi ko ijya mission ari mission suicide hanyuma ikakunanira yafu naze wari bwamenye asigaranye karanga muntu n'isakoshi yiwe none wowe nari nagutumye kwica karanga muntu n'isakoshi umuntu wa ikindi naco aha nari naraguhebuye naraguhebuye narabahebuye ko atakintu muzovamo tabantu muzovamo mugabo naratangaye aho mariye kubona ibintu vyahindutse ndabona yarasigaye umeze neza kwa kundi nabona umenga wamana umwikomo navyo nkikubonana naho Yesu ahinduye umutima ahindura vyose naho n'inyambaro mbona usigaye wambara neza urazingana vyari bimeze roza nawe urabizi tarenze kuvuga vyinshi rero jewe kubera ivyo nabonye mbona umenga ibintu vyahindutse nkabona ingene Yesu yakugiriye neza byarantangaje cane birantangaza hanyuma sura kubona Imana ukundi narinzi ko jewe atamuntu azi gusenga nkanje atamuntu azi ivy'Imana nkanje kuko naciye asanga ndi umunyedini bese none gakare ego nibyukuri uri kurasaba imbabazi ni byiza ko ibyambayeko Imana yabikoremo kugira ngo kwigishe burya twese ibintu ducamo nivyo kutwigisha kugira ngo tuve mu byo twari turimo tuje mu bundi bwiza rero jewe ikintu cambere shimira Imana mugisha wa mbere Imana yampaye nuko Imana yampaye agakiza ku mugabo wanje akihana uwo n'umugisha munini kuri jewe kandi zarahimbaye umutima wanje bijya byose byabaye ko kugira ngo Imana inyereke hake nanje byo nagenda ndihana kera urabizi ntarakizwe gana je urazi ko ari gihe nabayeho ndumusazi nenyuza kandi ndi mwidini nko kuri bivuga ariko igihe mariye kubona ibyaha by'iwanje nkaca mpinduka nkasaba Imana imbabazi hanyuma nkatangura kugenda niga kurindira Imana mu bintu byose hage nawe mpanura bige mu bisanzwe kuko nazamaze kwakirwa n'umuco nkamenya ko Imana yishobora guhindura ibintu byose atari inkomezi z'iwanje kurazi bigiye cyo kugira ibyo inkomezi wanje narakibayemo nkamenya ko Imana yishobora guhindura ibintu igihe cawe kigeze rero nkamenya ko ico nkwiye kwirinda ari icaha gusa ibintu byagiye bikoreka none rero kuri ntiwite ko umwikomo ngo ntiwampanuye neza ntiwageze gute yega wowe ujye wamfashije ishufise kandi si wewe gusa haje umuntu wese atanga ico afise kandi rero urazi ko mu vy'Imana yadukoreye yaraduhaye n'inzu iwacu rero ndagutumiye dimanche so dufise umunsi mukuru wo gushima Imana twinjira iyo nzu none rero Yesu aguhezagire kandi akugirire neza urakoze urakoze bisigaye ndanezerewe cyane muciye mbona ko nzoja mu gihugu Yesu ashimwe Yesu ashimwe cyane imbere yuko twoshikiriza ijambo rijanye n'uno munsi twagomba mudukundire mudufashe kuririmba indirimbo y'102 ivuga ngo ivyisi vyamvuye ku mutima 2 ivyisi vyamvuye mu mutima kubw'amaraso ntagakacira nunamye imbere y'umusaraba amaraso ya Yesu niyanyeza banyakubahwa bakozi b'Imana bene data babanyi muryango tugira amahoro ava ku Mana
simfise aho nobihera naho nobihereza kubw'umunezero n'amashimwe menshi numva mfise bindengeye. Mwumvise ko nahagurutse ndabasaba ko tworirimba iyi ndirimbo. Hariho igitero cavuga ngo nari mbohe none ndidegemvya, nari mpumyi none ndabona, nari mfuye none ndi muzima. Mu guheza yaciye avuga ngo nimwumve ayo mahoro Yesu yampaye. Rero nanje mu kuvuga nk'uwo muririmbyi nasanze ibiraha biri n'ahandi. Ivyari kuri jewe biri n'ahandi kuko murumva izo ndirimbo uwo yaririmbye iyo ndirimbo. Nababwiye ko mfise ishimwe rindengeye. Abatari bake muranzi bimwe bimwe ariko hari n'ivyo mutazi. Baca umugani mu Kirundi ngo nta wuhisha umwotsi inzu yahiye. None rero umuntu arashobora kugenda yarapfuye, nanje nagenda narapfuye, nagenda ndi mpumyi, nagenda ndi mbohe. Mugabo uwambona bagira bati ujya muntu arorohewe. Umuntu abizi nuwo twari twubakanye. Iyo ntashe twanyuranwa na wasubira inyuma kubera kuntinya. Abana bobo amashuri bari barahevye, kandi ivyo vyose amahera ndarayaronka ariko nkayabura. None rero murumva ko nari narapfuye, nico gituma navuze ntifise ishimwe rindengeye. Ijambo rigira kabiri, Imana iguhezagira muri vyose. Bama badusohoye mu mazu, ariko none tumaze kwihana tukaronka agakiza, murabona hari vyaciye bikurikira. Aha sinzi benshi ko bari bwahashike, murabona ko Yesu yaduteye iteka. Naho mutashitse indani muraronka kanya ko gushikayo. None rero iyo umuntu yihanye akegera Yesu n'ibindi birakurikira. Nico gituma ndahagurutse vuga nti ndafise ishimwe rindengeye. Ijambo naryo rigira kabiri ni iryo kubashikiriza akagafanta mukanywere ku mutima ushima. Hanyuma niyo kahera mwisoze ahantu murahabonye, ejo muzogaruka kuturamutsa ntiriwe ndavuga amajambo menshi. Aha uko ndavyumva sinumva ko ariko nobiserura, mfise umunezero mwinshi. Rero vy'ukuri umuntu arushe, umuntu aremerewe, umunezero nturi mu kabare, amahoro ntari mu kabare nk'uko jewe naza kubirondera hariya. Ariko mwumvise umuririmbyi yavuze ngo nimwumva ayo mahoro Yesu yampaye. Gutanga amahoro rero ni Yesu, nanje yarayampaye. Ubu rero bimeze neza. Aba bana mubona ntitwari tuzi kwicarana hamwe, bambona nk'ifyisi, ariko buraba ingene banezerewe. None rero mumfashe gushima, kandi nanje nyene nishima ubugira. Kandi sinovuga vyinshi. Umufasoni wanje arashima Imana nawe, ngira arafise ico yobivuga ko ndibaza ko atakibuze. Ntiriwe ndabicisha amajambo. Yesu abahezagira. Yesu nashimwe. Hanyuma nanje nkuko umutware wanje yamaze kubivuga, numvise ntore kagushima Imana, kuko Imana irazi ko mu mutima mfise ishimwe rinini cyane, nubwo ntaza gushaka kuronka amajambo yo kurivugamo nkuko bikwiye. Hanyuma nkuko yamaze kubivuga, ubuzima bwacu murabuzi sindabusubiramwo, kuko hano dukoranye n'inshuti n'abagenzi n'ababanyi. Rero ikintu numvise no kongera ko ubundi vy'Imana yadukoreye
ahaniniya umushinga ntahe yavuze yuko dufise umunsi mukuru tunezerewe ko Yesu yaduhezagiye akaduha n'inzu. Jewe rero umunezero mfise munini cyangwa umutwaro nari mfise munini shima ku Imana nagakiza ku uyu mushinga ntahe wanje. Hanyuma jewe ahanini imbere n'intahe mfise cyangwa ishimwe notanga nagomba kubabwira ko Imana igikoba kinini yakoze. Jewe mbere niyumviye ntiburya nibaza ko yaje natebeje uyu munsi mukuru. Mwaba mumbaza muti gute? Jewe nari nsanzwe ndi umukristo murabizi, ariko mugabo sinari ubwanje womenga sinabona iyonja niyomva, nari mu mwiza. Hanyuma rero ariko igihe ubwanje nabonye intege nkezi wanje n'ivyaha by'iwanje mu bugingo bwanje ngahinduka nkinga kugwana intambara neza. Benshi barabiza, hariho benshi tuhora tuvugana barabizi, niho nabonye Imana igenda ikora ibintu ibihindura ibigira vyiza.